Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Ubuheruka muri Murikira Ukuri. Erega mama, kubaha ntibisigura kuca wemera gukoreshwa ibintu byose atabwenge ushizemo. Basha, yarakwiteze reka azokubona. Azombona nyene. Ega mama baba jeune benshi niyo byije baguyemo. Aha kugira bashikaho bicana nuko bapfa kwemera ivyo bakuze bababwira atabwenge bashizemo. Shikindi si ubu benshi barakokreta. Vyahavuye bigenda gute? Bon, karibu rero mu biro kwa funderi. Merci. Nibaza ko hatakugoye gutora. Oya vrema nukuri nta na gato. Erega burya twebwe aba journaliste usanga nyene tuzi ahantu henshi kubera kurondera amakuru. Pardon, naribagiye n'uburiwe. Hano nashimye gukorera kuko mbona inzu iri un peu plus ou moins acceptable. Ça? Acceptable? Ahubwo hajewe sa n'uwaravye. Urabona ibiro vyawe ingene bisa? Bisa gute yakanyiri? Mana yanje reka hararengeje. Zino ntebe nukuri umega sinona zicarako. Oya icara. Yo jewe sinkunda ibintu musanzwe bishira hasi. No. Sa? No. Urumva n'ubwa mbere ninjiye mu biro bisa gutya n'amashugwe yo idabira amane yanje n'amatablo kuri mur. Erega ukorera niho herekana uriwe. Oya nuko nyibitegezo kubwira. Oya birarenze. Asha nawe uratwemeje pe. Numva noguma ndaharaba gusa. Erega kanyenyeri nta gitangaje kirimo. Umuntu yifata uko ariha. Reka ahubwo shiremo la climatisation. Naho hadashushe cyane. Neza. C'est vrai. Najewe ndumukobwa ukuntu hapanze ningene hashajije nuko navyo nari gushobora gukora. Narengewe. Bon, bivana na niveau ugeze ko ndi uhashikana wewe uzobitahura. Oya shara reka kuvuga uko usanzwe bifise muri wewe. Uvyoca biza gute? Oya kabisa sinidoga. Ufuho natsinda isoko bijanye no gushora amafi. Nibaza ko ibintu bigiye kugenda neza kuruta. Okay. Hinga ubwo mbanze ndeke gusamara. Ndakwereke draft ya kaka video ka sport. Wowe rero ndabona ko tuzokorana neza. Kuko ntutakaza amarandevu. C'est très important. Zana turabe. Nizera ko wakaryohoye. Nukuri nagerageje vraiment ko nshobora je nibaza ko sinzi antuka hasigaye kushima. Nkenya ga publicité gashitura baraba Kani Web TV boss. Amenye ko societe yanje ariyo igiye kuzoshora amafi hanze. Okay. Era bari karatanguye. Funderi company, funderi. Egizim imbere gato nawe. Okay. Company isira hamwe rikomeye cyane. Amajambo ni meza vraiment. Mais les images. Yo qualité siyo kabisa. Siyo. Ukoresha kamera imeze gute? Oya na kamera ukoresha kamera imeze gute? Na kamera mfise nkoresha iyi telefone yanje. Sa iyi telefone yawe niyo ifata amasanamu ya Kani Web. Oya, yurayihindura mu telefone yo nirimo. Aha, nakanyene kweri. Gusa mfise umustajia nyene azi utuntu twinshi mu vya audiovisuel. Ashagerageza kubishiramo ibirungo. Eko kabisa umuntu numuhinga. Kuko kuronka image zisa gutyo kuri iyo telefone nivyo ukunda. Bon, sinzi rero ko twuko gasubiramwo nkarondera uwo bafise telefone nziza. No. Nukurondera equipe magezweho. Ugakora ibintu by'amateka. Oya kabisa. Irivo ko ibintu bihinduka. None byo gumuko. Erigiyo equipment niyo ntararonka. Okay, nibishugura ubunyene. Ayo ma image yo hava acavuza image yanje. Yakacavuza yanje. Wihute. Uba cyane ivyo vyuma bibura. Biboneke. Nyugururira nanje shaka nyota si one love. Ahush.
umugore wo munyikoreraho naririmbiye gira buhoro wagize icyumba cyo duca mu kabari gufata kamo yabitoye kabisa yabitoye man ingora nuko ariko imisoda wenyine aho no ufata gahiye yagivera Kwirikira none igikuru suko inyota ihera kutubiza mbe wabonye ko wenyine ku misoda yego yewe shabi oya nahindi uno mutwe twafari decision kuryohera era nkato kwije rigaye genda ryohewe ngo simwe sinzi ngorane mufisa ubu ivara ngaje tubanye neza n'ukuri none zinyo yobobiki reka komite chat je muri mood imwe ko gipega ba ubu rero ushaka none ninji ryanje ngo nuko ndi muri mood reka wa yapi wango sinokuyononera umwuga nawe ariko gabiki we ko waje kwandikisha amateka sivyo nyine rondera ni mumbarizesha hari kindi cyamamare cyamenyekanye ngaha usanga atari we oya ni one love none gagive namenyekanye kubera iki sikwera ijya ni igikino none uribungabunga ushakiye kandi byararangiye voilà kuri etape ugeze sinaba nk'incipa kabisa oya ni one love umviriza asha kuyigera ko ni kimwe kuyibungabunga nacho asha ni ikindi kwera oya soma shabigi wowe waramaze kuba umusare byaraheze ya shagi fere kare aha nabaye mazi asha ukuna dutse asha niko numanuka ndakurahi jewe ndazikubita ikibazo cijwi ntacyo nzo kwigira ngira abasere kwicimana yarakiduhaye imana abitagira ni bande gagi none ibyo navyo ntubizi abasere ko bafite amajwi original sico kimwe namwe abarengerewe iyo muri ko murarembera wobeshera ibikere utigagipe urati kutisonera wasize just ni byo bisubiramo neza cyane oya nawe vugisha ukuri hari muregero no murumva ririmba neza hari urumva ririmba ahiyo urati ko abaseruko mama mwishima atacu muri akandi gusa nta kindi mushoboye utigwe kigana unacho dushoboye pave aho uri kuvuga wowe wenyine ndabasabye les amis umviriza ni one love ndabasabye gezaho gipe gezaho nkuri ibintu by'abaseruko n'abanengero nivyo mukirimo n'ukuri nabandanya nako namukosora inde ukosora jewe wewe nyene uri kuvuga nde wewe ndabasabye cyangwa gipe nasoni nasoni aho gatepe je nkano kerekana umviriza none nk'abantu bo wumva mu kumuvuga ibintu nk'ivyo bo kwibaza ngo iki ugume muri cyo muri mwebwe nasiye pya ntangwe umviriza gipe namo artiste ifatu oya nukuri amagaje yayi no mukosora turi hejuru y'abaseruko n'abarengero tege tujejwe guhuza abantu ibyo bintu oya vrema kabisa bivuze nivyo nuko amashusho nukuri ndasabye imbabazi ni one love tuge turaba influencer frère dutegezo rero kubera karuriro keza abandi bon kanciyemo umugani wawe muri karaoke haza bose abaseruko n'abarengero voilà urumva navyo abaseruko navyo abarengero bige rero turirimba tutegerezwa kubigendera ahubwo bajama be muribuka ko twegereje anife ya bendi yacu ivyo wangu hagira kandi no guserebura mpaka ahubwo tutabura kwitegura fresh umviriza ni one love urumva moment rero zo kuba hamwe kuryoherwa ifu kutuzigwiza sivyo kugira ngo dutandukanye bigende birahira bukewe nivyo none kamwambi oya none ahari bibaze ko tukuzimana n'ubwa mbere winjirwa oya ya kandi n'ubwa mbere nani nari navyibagi mwambi oya nyarusa akirize gusabwa vuga tukuzimana asha riba itegeko aho ndumva nta kundi ni mu mico cyo cyose kiri hafi nawe okay kana gwagahiye wenda zikubisa tujure garari asha oya twaba twigwanira na ruru wanje ndabariranye n'ikinkwi kagutembe neza shamwa sante urakoze cyane mu frere urakoze cyane kandi mwakoze kumpa umwanya nukuri merci beaucoup ego sha ikanu rero utivyifashe gute sha hemwe ujya muntu wacu ari mu ngorane ziteye ubwoba cyane neza kabisa oya aratose vyuyobe tiye la situation est très grave nukuri abana nabo ntibanatahura bariko baramugora cyane yaburaniwe none gashanka bijya bintu wewe abana bo bitahura gute gasha ndabumva
hewe ntibavyumva ntibumva ingene bavuye muri komfort aho ibintu bigahinduka mu munota umwe urumva n'abana nyene abana si barundi abana si barundi kabisa ibintu byabashikiye nagika nakuze nibaza ko vyamurengeye ego kabisa urumva ubu yabaye oblige kuja gupanga akazu nyene kabayabaye uribatse mana we ibaze kuva mu kivira nka kijya gupanga abana rero mu byo badatahura nico kirimwo urumva yaciye abahindurira n'ishuri abashira muri leta uzirya shuri yigako nibyo bintu umva atari byinshi ku bana ni byinshi mu mwanya muto nk'uyu we niwumva none ko abaye victime y'ivyo Sandra yakoze nico kibabaje rero junior wowe no kwigagira bihebe atanguye kuza arasiba ishuri mana we c'est très grave ubuzima bwahindutse birababaje cyane vraiment kubona abana bagwa mu mporero z'ivyo Sandra yakoze aha rero gikano yarasanze office credit yafashe bubaka iganzu urumva aragowe cyane ico no babwira no kuri je nashaka turabisho twofashe none gashamwa binaho uvuga gutyo ubona twofashe iki Sentare yaramaze guca urubanza Chifima ntavyo mbona kabisa mbona gutyo biragoye je ndabwire mugabo jewe hari ikintu ntemera kabisa none Sandra yarakoze amakosa bacha bana gikano n'abana none gashani mba ariko bitegerezwa kugenda aha none gasha barabahananye sinavyemera frema none sha wogira iki urazi nga mwami kindafise umugenzi w'umuavoka kireka pfume ndamubaza frema yego sha mubaze wumva icyo yodo hano mubaza sha wumva mugabo tungana none bwaramaze guca urubanza kabasha biragoye ko hari gihapa gihinduka yego sha mu telefone pfa kumubaza bazi Allo maître na mahoro ewana siku mingi kabisa hapa tu mumuji nyene buke ndakwibarize vraiment nafise ikintu nashaka kwibarize yego sha mubaze nene nk'ubu reka ndakwibarize ka bisanzwe numva ico bivugako nk'ubu bishitse Mariza akanyuruza amatungo yahakora uko nyene mukumana barashobora kuca bafata inzu y'umuryango voilà oya nakarorero si jewe nakubwiye kari kayisanzwe ndashaka kuguha inzu y'umuryango kirazira ko bayifata ofise mwami yega nacyo ndiko navyumva kumbwira uti rero kirazira ntiwumva urakoze cyane mugenzi urakoze tubwire tiye we nawe uca kuvuga ibintu ikevutse gute sinababwiye ngo kirazira gufata inzu y'umuryango na cyane ngifise abana ntumbwire je nabona ko atari byo frame je nabibona aho rero kiroroshe hemwe dufashe igikano arondera umavoka amuburanire nukuri ibintu bisanzwe umviriza abasha duterere kabisa bamusubiza inzu yiwe yego ati akagowe ngene nayo karaturatura n'abana nukuri kw'Imana Bon, on se soit accueillis c'est sûr. Oh là là. I'm unavailable. Them know they see me. I'm unavailable. Mademoiselle. Umuntu ashobora kuronka uwatuma ngaha umuntu nkajewe n'impaka mbanze guhaguruka kugira nze kukuronda wewe urabona ingene ushiriyemwo nogira nce ndayiposta kuri TikTok sa ubu ndakurindire ubanza guheza ibyo bigugurimo wewe raba nkuca ndinda gusubiramo ntaye gushobora kundindira nkaheza video yanje je fundira ndindira ako niko kazi kaguze ngaha no umukozi ngaha cyane turiwe witwa nde dabo nitwa Queen nitwa Queen kandi nkora ngaha ariko nagira nce kukubaza message donc ni jewe nari kubanza kukurindira c'est très grave ça nibaza kutazi curi kurakora uranzi jewe oya neje sinamenya abakiriya bose bazanga aya ta no akasa kabare kuri kuri standard d'ailleurs natezo kuja mu jewe je suis désolé nibiki kumengo muriko murashwa nibiki mbeya mu kabantondera ari ça
muguha akazi ngaha abantu murabiki uyu ntiyarakwiye gukora ngaha. Pardon fundi, habaye iki? Ntibakwakiriye? Mbe kugira abanyakire nije mbanza guhaguruka nkaja kubarondera. Ça c'est pas normal. Ça? Queen, byagenze gute? Ntoromboye. Reka vraiment sinari nama. Yo mbona gute ari muri ayo telefone yiwe? Mwari muri za TikTok. Mane yanje? Isi. Queen. Byagenze gute? Yo, pardon ukuri ndasabye imbabazi Funderi. Genda mwicare muri 5 minutes bizoba bibashikiriye. Kuri. Alice. Muraraba mvugana na mwami. Murondera amahera mwangaja aba pro. Hapana abo bana birirwa barifata ama video gusa. No. Nukuri tubabarire. Duca dukosora. Bare nukuri. Okay, sinirira na 5 minutes. No. Sawa, ariko gakwiye. Ubwo warakomeye neza mu mutwe. Unyene bikiyo telefone ningoba bika. Kabasi ndayibisi. Gas. Reka sinari nanamubu. Para. Waretse kumubona kubera iki? Hari ikindi waje ngaha gukora atari kuri abakiriya. Basi ni mumbabarira sinzosubira. No, imisi yose uri mbabarira. Uri muri ivyo bigugu byawe by'amatelefone. Ifo ko ufata decision. Kwine nawe urarengeje ni mu bice bizokurikira. Ubu naho ni wa mwanya twasomera intererano mwatanze ku gice giheruka, ariko nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe. Mu kiyago ca Kanyenyeri na nyina, Kanyenyeri aragerageza kumvisha mama wiwe ko benshi mu gwaruka barinzi bashika aho bicana kubera bemeye ivyo ababakurira bababwiye vyose atabwenge bashizemwo. Mbega namwe niko mubibona? Intererano z'uno musi reka tuzihere kuri Fulgence w'Ibukirasazi aho bita kwisenga. Yagize ati ego cane ndashegekeye Kanyenyeri ati kuko ivyabaye muri kahisi hagati y'abaseruko n'abarengero ugwaruka nta bwenge bashiramwo. Ati Kanyenyeri ndamushigikiye ati kuko iyo bashiramwo ubwenge nta ntambara nka zirya zari kuba. Ati kuko intambara irasambura ntiyubaka. Iradukunda na bot nawe rumunyoye Murikira Ukuri yagize ati Kanyenyeri ndamushigikiye ati kuko burya utumviye uwo gukurira nta bwenge ushobora kugira. Ati bisaba ko wumva amajambo y'abakurambere kuko bobo baba bazi impanuro bashobora guha umuntu kandi zimwubaka mu buzima bwiwe. Ati ndetse zikubaka n'abandi mbere n'igihugu cyose. Ati muri make rero Kanyenyeri ndamushigikiye cyane ati kuko na kare abakurambere barayamaze ngo agashitsi ka kera kavumbika umuriro. Ati Kanyenyeri ndamushigikiye ati nivyo muri kahise ugwaruka rwarahenzwe n'abarukuriye bituma rucanamwo kandi ari bamwe. Ati rero Kanyenyeri nabikora uko nyene ntihazoba ari mu muco. Ni intererano ya ntibarufata tanta Teresfor w'Ibutihinda ikamara amagambo. Ubu naho ni wa mwato asomera intererano mwacije ku muhora wa WhatsApp. Turabona ndayikengurukiye Evariste w'Ibururi muri commune Matana ku mutumba wa Bihanga. Yagize ati ego ivyo Kanyenyeri abwiye nyina natwe niko tubibona. Ati kuko abadusumba kenshi bakunze kuduhendesha amafaranga canke bakatubwira amajambo acafuza abandi tukibagira yuko akarimwe kumwe gakamwa ifyufyu tukajana na nyabahururu. Ati tukazicuza kamaze kuba ataco tugikiza. Nzambimana Edouard w'imakamba yagize ati yego cyane ku bwanje niko ndabibona. Ati kuko imishamirano yose yagiye aba hagiye hibonekezamwo imboneza ziri imbere y'abandi ndetse n'indongozi zimwe zagiye zirahanda ugwaruka mu kurukoresha ibikorwa vyo gucanamwo. Ati maze ugwaruka rutari ruke nago rugaheza rukabikora rudahanuje cyane ko babemererwa amafaranga maze ubukene nabwo ugatuma abantu bakora ivyo batakoze. Ati n'abakera barayamaze bati mu nda harari inzara bwacaka vyuka inzigo. Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri Merance Irankunda w'Ibururi mu Rutovu neza na neza imusenye ku Mushanga. Yagize ati yego cyane Kanyenyeri avuze ukuri ati kuko ugwaruka kenshi na kenshi rushira imbere amaronko rutabanje kwiyumvira ingaruka zishobora gushika. Ati rero ugwaruka rurahendwa cyane n'abarukurira kandi iyo ruguye mu ngorane abari babatumye atani cyo babafasha. Ati ahubwo barabihakana ko atanaho bazinanye. Ati ugwaruka rwari rukwiye kuva ibuzimu rukaje ibuntu bagakora ico biyumviriye n'ingaruka ishobora gukurikira kwizoba nziza. N'abakurambere barayamaze bati ugenda utabaza ugasaza utamenye. Reka intererano z'uno musi tuzigarukirize ngaha. Ubu naho niho mweto asomera akabazo ku gice mweje gukurikirana. Akabazo nakagakurikira. Big Jam yumvisha abagenzi we ko bakwiye kurengera ivy'abaseruko n'abarengero ngo abaririmbyi bafise akazi ko guhuza abantu biciye mu butumwa baririmba. Mbe ivyo Big Jam avuze mu bivuze kwiki? Ndasubiramwo. Big Jam yumvisha abagenzi we ko bakwiye kurengera ivy'abaseruko n'abarengero ngo abaririmbyi bafise akazi ko guhuza abantu biciye mu butumwa baririmba.
mbe ivyo Big Jam avuze mubivuze kwiki? Akabazo murakumvise mukaba musi ico muterera twandike kuri ya nimero mumenyereye ari 61 ubusa ubusa 9 eka nabo baba wifuza kwironka igikino Murikira Ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp twandika kuri nimero 61 ubusa ubusa 9 tukaheza twagushira muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kwandika mudukurikirana ku mbuga zacu zo Facebook na SoundCloud. Imbere kurangiza reka twibukanye ko cari igice c'amajana 793 muri gwa rukurikirana rw'igikino Murikira Ukuri. Murakoze tuzoba dusubira. Cari igikino Murikira Ukuri. Murikira Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru Shikiriza.